Musa yariko arambaza izina ry'Umukama. Umukama aca imbere yiwe. Musa yariko arambaza izina ry'Umukama, Umukama aca imbere yiwe. Aha batubwiye ko yariko arambaza izina ry'Umukama n'imfunyapfunyo y'igisabisho batashatse gushiramo ngaha, ariko canditse muri Bibiliya. Kuko Musa yasavye Imana ngo ndagutakambiye unyereke inyonga zawe, ndagutakambiye unyereke inyonga zawe. Imana imwishura iti erega Musa, je ntawe ushobora kumbona adapfuye. Musa mugabo ntiyacishura ngo ndagusavye mbe, ntawe ushobora kumbona adapfuye. Nukuvuga ntawe ushaka kumbona ngo agumeho. Aho nagomba ko tuzirikana uyu munsi niyo nyota ya Musa yo kubona inyonga zima. Inyota yo kubona inyonga zima ninge niyo nyota ishobora guhera. Imana ikatwimenyesha vy'ukuri, kuko mu muntu harimwo inyota ikomeye yo kubona Imana. Kandi mvuze kubona si ukubonesha amaso, gushikirana n'Imana, hamwe ubwo bushikirane bwiwe n'Imana buhozagaza umutima wiwe. Kuko umuntu afise inzara n'inyota vy'Imana bidashobora guhozagazwa n'ibindi bintu, naho vyoryoha gute, naho vyoba vyinshi gute. Musa rero nico yabwiye Imana ati ndagusavye unyereke inyonga zawe. Mugabo twumvise ko bavuga ngo Musa yiganira n'Imana nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. None ico kindi kintu yasavye ni giki? Nukuvuga ko hariho intambwe yumva atarashikako, hariho inzara n'inyota yumva bitarahera. Kandi naho yari mwihema yagumana iyo nzara iyo nyota gushika asaba Imana ati ndagusavye unyereke inyonga zawe. Iyo nyota umurundi kazi yaserura mugoza umwana, niteze ko ari vyo uyu acagira ngo horiho rere mama hora murima w'isangi, noneho kubigira yaciye amuha ibere. Iyo nyota umurundi kazi yaserura niyo Musa afise, kandi umuntu wese arayifise. None iyo nyota yohera gute? Muri iki gisomwa ca mbere twumvise ko Musa yafata ihema akarishingira Umukama kure y'icumbi. Ko ashaka kubona Umukama wese yabwirizwa gusohoka akava mu rusago rwiwe akagenda mu ihema ry'ibonaniro. Iryo hema y'Imana Musa yarishingira kure y'icumbi akaryita ihema ry'ibonaniro. Uwo wese yashaka guhanuza Umukama yarasohoka akava mu rusago rwiwe akaja mu ihema ry'ibonaniro. Iyo niyo ntambwe ya mbere y'ufise inyota y'Imana ashaka kwihera. Iyo niyo ntambwe ya mbere, no kuva mu rusago rwiwe akaja mu ihema ry'ibonaniro n'Umukama, akabona guhanuza Umukama no kuyagana. Inyota dufise y'Imana nta n'umwe ashobora kuronka inyishu yayo atabanje gusohoka ava mu rusago rwiwe aji w'Imana. No kuvuga gusohoka akava mu vyiyumviro vyiwe, akava mu mpengamiro yiwe, akava mu kugenewe yiyumvira ibintu n'ingene abona ibintu, akagenda iw'Imana. Kuko hagati y'urusago rwayo n'urusago rw'Imana hariho ikirere. Hagati y'ivyumviro vy'iwanje n'ivyumviro vy'Imana hariho ikirere. Nivyo Yesaya avuga ati ivyumviro vyanje sivyo vyanyu, imigambi yanyu siyo yanyu. Kuko isi iri nk'uko ijuru riri kure y'isi, niko ivyumviro vyanje biri kure y'ivyanyu, niko imigambi yanyu. Uwo wese ashaka gushikirana n'Imana abwirizwa kubanza kuva, gusohoka. Il faut sortir de ses pensées, sortir de sa mentalité, sortir de sa façon de voir, de penser, agasohoka akaji w'Imana. Kuko Imana ntiyumvira nk'umuntu, Imana ntimeze nk'umuntu. Nivyo nk'ubu mwese mwasohotse mwavuye mu vyumba, kandi n'ibinyenereka nuko ibintu biza. Nk'ubu wigumye mu cumba ngo Imana iransanga, none ntibona byose, ntizi byose, ntishika hose. Oya, Imana yashaka ko nsohoka nkagenda iwayo. Ubwo rugendo ruboneka inyuma rugasiga urundi rugendo rutaboneka inyuma, kuva mu vyiyumviro vyanje no mu migambi yanje no kukugene mbona ibintu, nkagerageza kubona ibintu uko Imana ibibona. Mwarumvise Sarepta, muramaze kuronka inyigisho za Sarepta, muramaze kuzironka. Mwumva kujya kuntu Imana yiyumvira ibintu ariko abantu bavyumva. Mwumva kujya kuntu Imana ibona ibintu ariko abantu babibona. Mwumva kujya kuntu Imana ishaka ibintu ariko abantu babishaka. Dutegerezwa gusohoka tukava. Abantu ko babona ibintu, ko biyumvira ibintu, ko bashaka ibintu, ntibihuye imisi yose n'ivy'Imana. No gusohoka. Mu Zaburi tugiye kuririmba mwavyumvise, le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples.
kuko bidatunganye bitagororotse. namwe ubu Imana ishaka kubaca kugira ngo ikureho ivyiyumviro vy'ibihugu bidatunganye bitagororotse, aho abantu bashaka gukoresha ivyo yaremye mu kukandamiza umuntu, mu gucinyiza umuntu, mu kujakaza umuntu. kandi Imana yashatse ko biba ibintu vyo kubohora umuntu, amafaranga n'amatungo bibi vyo gukuza umuntu no kumuteza imbere gushika agira ubuzima n'iteka nk'uko Imana yabishatse. gusohoka dutegerezwa gufasha abantu gusohoka. muravyumva, abantu babwiza gusohoka bakava mu vyiyumviro vyabo bitagororotse bidatunganye, tukiga kubona ibintu no gukoresha ibintu nk'uko umuremyi yabishatse. intambwe ya kabiri mu kugira ngo umuntu ashikirane n'Imana no kwinjiramo. aba bigishwa Yesu yabaciriye umugani, birabananira kutegera. umugani w'umubivyi yabagiye mu misa hirya y'ejo barawumvise uwo mugani. umugani w'umuntu yibibiye imbuto nziza, hama haza umwansi abibamo gwamvu. murawibuka? uyu munsi byarabananiye kutegera. hanyuma aje kwigisha mu migani no kurungika ishengero, Yesu azimuhira yinjira mu nzu. abatumwa baramwegera bamubaza bati dusigurire wa mugani w'ugwamvu. aca arabasigurira. iyi ntambwe igira kabiri kugira ngo umuntu ashikirane n'Imana, kwinjira mu nzu, kugira ngo ababigishwa baronke insiguro y'umugani w'ugwamvu. binjiye mu nzu, Yesu ari mu nzu, kandi Yesu yarasiguriye abigishwa biwe ko ku bantu bo hanze byose biguba mu migani, abo bita les gens du dehors. tout reste en parabole pour les gens du dehors. abo bitaguma mu migani n'abinjiramo. kuri iyi si rero hariho abantu bo hanze baguma hanze bareremba, babeyuka, basamaye, basanzaye, batazi kwinjira mu mutima wabo ngo biyumvire, bazirikane mu mutima, imbere mu mutima. Master Robin wavuga ngo il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l'intérieur, y descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, s'y laisser travailler face à face avec Dieu. ntukaguma inyuma y'umutima wawe kw'irembo, injira nyabuna imbere, umanukeyo, wiyumvirireyo, uzirikanireyo, ukorereyo, wemere gukorerwayo n'umukama amaso mu yandi. muri iki gihe hari induru nyinshi n'ugwamo n'ugwayaga no kwiderufura ibintu byinshi. ushaka gushikirana n'Imana arinjira mu nzu. kwinjira mu isengero ni vyiza, kwinjira mu mutima ni vyiza kuruta. intambwe ya gatatu no kugira umutima uryoroye, kuko Yesu avuga ngo heureux le cœur pur car ils verront Dieu. natwe tugejeje kuririmba ngo qui gravira la montagne du Seigneur c'est l'homme au cœur pur aux mains innocentes. iyo niyo ntambwe ya gatatu, umutima uryoroye n'iminwe iryoroye. no kuvuga umutima uziramwo ikibi n'iminwe izira gukora ikibi. umutima uziramwo ikibi n'iminwe izira gukora ikibi. abari n'umutima nk'uyo Yesu ati nibo bahiriwe ko bazobona Imana. umuntu amaze kuva iwe agasohoka, hanyuma akinjira, ninga mpaka ko aba afite umutima mwiza. kandi akanakabanga babwira nakukuri burya kwinjira mu nzu uwubishobora neza n'ufite umutima uryoroye. la pureté de notre cœur c'est ça qui nous permet d'entrer à l'intérieur. abantu bafite umutima urimwo ibibi wuzuye ibibi, ikibi n'igicumuro, bakora ibibi, ntibashaka kwinjira mu nzu. kwinjira mu nyabarega y'ahantu hari habi ntawe ushaka. umuntu ashaka kuja ahantu heza. nico gituma usanga bene abo baguma hanze. mbere niyo hagize ubwenge bwogarutse baca barondera ibintu bonywa kugira biyibagize, biboreze isamaza, ari induru, ari vyo banywa. mais la pureté du cœur permet d'entrer à l'intérieur. ukugira umutima uryoroye rero, mbere nimwashaka nivyo biduha capacité d'entrer à l'intérieur. ngize intambwe zitatu z'ushaka gushika ha Musa yagomba gushika. ndagusavye Mukama unyereke inyonga zawe. uguhozagazwa no kwihweza ubwiza bw'Imana nico twaremewe, nico umutima wacu nyotewe wipfuza, kandi Imana ishaka ko tugishikako. nico bituma yigiza umuntu ikabana natwe. nico gituma Yesu yamanutse, nico gituma nubagira manuke kugira ngo yinjire mu mutima wacu awuhozagaze. mugabo yasavye ko tuva umwe wese mu rusago rwiwe. icyumba nakivuyemwo ndaza ndashikaha. bisaba kandi ko ngira urundi rugendo wo kwinjira mu
mu nzu, ariko kandi kugira ninjire mu nzu bisaba ko ngira umutima ugororotse. Nico gituma imbere yo kwakira umukama nza kuvuga nti ntibinkwiye ko woza mu mutima wanje, vuga ijambo rimwe umutima wanje ucukira, niho rero nza guhozagazwa no kwihweza inyonga z'Imana. Urakaza mukama rero.